turabaramukije mwese bakuzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Turabaye ikaze kuri channel yanyu haracariho ivyizigiro TV, ubuntu bw'umwami wacu Yesu ukomeze kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa ibice byaho ni 16. Turasoma umurongo waho w'25 no w'26. Mwarahezagiwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze nko mu gishugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ica iranyiganga cyane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyika. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku ijambo rifite teme ivuga ngo ubushobozi bw'amasengesho. Ubushobozi bw'amasengesho. Amasengesho arafite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu. Amasengesho arafite ubushobozi bwo gukura umuntu ahantu hamwe no kumugeza ahandi hantu. Nta kigwanisho gikomeye mu isi yose kizigera kibaho, kizigera kiza ngo gisumbe amasengesho. Amasengesho ni bombe ikomeye cyane. Amasengesho ararema ibintu bitari biriho bikabashaga kubaho. Amasengesho ashobora gucizira ahantu hatari inzira. Nimba abantu batakwemera wigwana nabo ngo bakwemere, wowe fata umwanya usenge, abatakwemera bazakwemera. Amasengesho azayemeza umuntu ahantu atari yemewe. Amasengesho ahindura ubuzima bw'umuntu. Nta kindi kintu nabonye gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu uretse amasengesho. Amasengesho azatuma wemerwa muri sosiyete. Nimba muri sosiyete batakwemera wigwana ngo bakwemere, we fata umwanya wo gusenga, ufate n'umwanya wo gukora neza. Kubera nasanze ikintu gishobora gutuma umuntu yemerwa ari amasengesho, ariko kandi hakabaho no gukora neza. Imana ibwira Kayini ngo kora neza uzakwemerwa. Rero ibanga ryo kwemerwa ni ugukora neza. Rero ibanga rindi ryo kwemerwa ni ugusenga. Morodekayi ntabwo yari yemewe muri sosiyete, ariko kubera amasengesho yakoze y'iminsi 3 yahinduye ubuzima bwe, atari ubwiwe gusa ahubwo n'ubw'abayuda bwose. Amasengesho arashobora gutuma n'ivyo Imana yateguye gukora bishobora guhinduka. Nta kintu nabonye gishobora guhindura na Imana uretse amasengesho. Imana ikambirira guhonya abantu b'Ininewe, ariko rero Imana ntabwo ikunda gukora ikintu giturumbuka. Imana ituma Yona, genda ubaburire ubabwire ko mu minsi ingahe ngiye kurungika umuriro ubaturire bose. Ngo maze bavyumvise bafata umwanya barasenga barisonzesha ngo bihana ibyaha byabo. Ngo maze Imana ireba ingene baciye bugufi, ireba ingene basenze. Imana ikirigarura iravuga ngo ya ntabwo nkibishe, ahubwo ndabababariye ngiye kubagirira neza. Nta kindi nabonye gishobora guhindura n'umugambi w'Imana uretse amasengesho. Uwitwaga Hezekiya, Imana imurungikira umuvugishwa, genda ubwire Hezekiya ko imyaka yiwe yageze, ategura umutima we ngo ngiye kumutahana. Hezekiya afata umwanya arasenga, yibutsa Imana ivyo yakoze. Ngo muri uko gusenga Imana ivugana nawe. Imana irungika umuhanuzi, genda umubwire ko namubabariye, genda umubwire ko mukijije indwara, kandi ku myaka yo kubaho kwe nongeyeho imyaka 15. Amasengesho azayongeza umuntu imyaka yo kubaho. Resulta de bosia. Bagiye tubona abantu bagwaye indwara zidakira, Imana ibakiza biciye mu gusenga. Twabonye abantu batavyaraga, Imana ibaha uruvyaro biciye mu gusenga. Twabonye abantu mariage zari zarase, bari barabenzwe n'abarengeje imyaka 40, Imana ibakorera mariage. Twabonye abantu b'imyaka 45, 50, Imana ibaha uruvyaro. Amasengesho ararema, amasengesho arubaka, amasengesho arahindura.
birambwira ngo Paulo na Sila ngo barabafata babashira mu ibohero, babahora kuvuga ubutumwa bwiza, ngo babashiraho iminyororo. Ngo bari kiminyororo bari muri gereza, ntabwo bigeze bareba iminyororo iri ku maboko yabo, iri ku maguru yabo. Muri ibyo bibazo barimo bahimbaza Imana, muri ibyo bibazo urimo ntuhemukire Imana, ntuhebe Imana. Muri icyo kibazo urimo senga Imana. Imana ibwira Yeremiya, mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibyikinze n'ibyo utari bwabone. Yeremiya ageze muri gereza yacitse intege, yumva ko ubuzima burangiye, ariko yibagirwa ko ari Imana mu ijuru idakangwa n'iminyororo, idakangwa n'abami, idakangwa n'igisirikare cyo mu isi, ishoboye guhindura ibintu mu kanya gatoya. Ngo Yeremiya muri iryo bohero yarimo, impamvu yarigumyemo ni uko atahamagaye Imana. Ariko Yeremiya arasenga, ahamagara Imana. Imana imuvana muri gereza, arega ibasate, Imana imuvana muri gereza biciye mu gusenga. Paulo na Sila barasenga, ngo bariko barasenga iminyororo ibariho ngiracagagurika, bahimbaza Imana bongera basenga. Izindi bohe zibabonye zirabatangarira, ziravuga ngo barya abantu basaze gute basenga bari kwiminyororo, gute baririmba bari kwiminyororo. Erega ntibaririmba kubera bari mu minyororo, bari bazi ati nubwo amaboko yacu aboshwe, ariko amaboko yacu y'imwemwe ntabwo bigeze bayaboha. Nubwo iminwa yacu iyo mu buryo bw'umubiri igaragara nkaho umenga iri inyuma y'amagufuri, iri mu gasho, ariko ntacyo tubuza ko duhimbaza Imana. Iguha ngo barasenga, ngako kanya inzugi z'ibohero ziruguruka, iminyororo iracagagurika. Zinzi bohero wasizwemo n'abarozi, ariko fata umwanya wo gusenga, iyo minyororo ikoshe izacagagurika. Zinzi ibintu byabaho byabohewe, ariko biciye mu gusenga byabashaga kubohoka. Zinzi indwara bakubwiye ngo nikira, bawubwiye ngo irakomeye, ariko biciye mu gusenga iyo ndwara wabasha kuyikira. Zinzi ibintu bakubwiye ngo ntibishoboka, wera ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Aho utabona inzira, Imana yabasha kuhaca inzira. We fata umwanya usenge, widebukirwa winanirwa. Niba umugabo wawe ufise ari umupagani, solution ntabwo ari ukumuhunga, ahubwo musengere. Wera nta kintu nabonye gihindura umuntu uretse amasengesho. Niba warakubise umwana ukabona byarase, waramubwirije biranka, igisigaye ni iki? Hasigaye amasengesho. Niba warakoze ibintu bikanka, ugakora biriya na biriya, amastrategie yose ukayakoresha, ariko bikanka, haracyasigaye kimwe cya nyuma, gira amasengesho. Niba warivuje indwara kwa muganga bikaba byarase, wimara amafaranga yawe uyamarira mu baganga, oya, fata umwanya usenga Imana. Bakoze ikosa, bafata umugabo yitwaga Samusoni, bamuca umushatsi, ariko bamugumiza ari muzima. Wari uzi iyo bashaka bica Samusoni, iyo bamuca umutwe niho bariko bamushoboye, kubera suruse y'umushatsi ni iki? Ni umutwe. Rero kuba bari bamumoye byasigura yuko kuri bo bari bazi ko birangiye, ariko umushatsi warongeye kumera. Hari abantu baguhagaritse, hari abantu bugaye ubuzima bwawe, hari abantu bakugarije, hari abantu bagufugiye, ahantu bari kurakorera ibintu byawe, bagiye baragutesha bagutesha. Ariko humura, kuba ukiri muzima, kuba ukihumeka, ugifitanye ubusabane n'Imana, umushatsi uzokongera kumera, maze ugere ku cyo Imana yavuganye nawe. Umushatsi uzokongera kumera, maze wihore abanzi bawe. Imana ikumera umugisha. Amasengesho ajya ahindura ubuzima bw'abantu. Dufite abantu benshi muri Bibiliya basenze ubuzima bwabo burahinduka. Hari umugabo witwaga Daniyeli, birivuga ngo yarasenze, yapfukama gatatu ku munsi, bamuterera mu ntare zanga kumurya. Ibaze amasengesho ashobora kuzigamira mu ntare. Umunyamasengesho ntabwo yicwa na sumu, nta munyamasengesho yicwa n'uburozi, oya uzaperereze. Nta munyamasengesho yicwa na aside, iyo ari aside umunyamasengesho irinjira mu nda igaturira, ubuyoka bwose buri mu nda ugaguma umubona dundeka. Umunyamasengesho ntabwo wapfa kumuroga, ahubwo mu isi y'impeho umunyamasengesho agaragara nk'umuntu akomeye, umukapiteni. Umunyamasengesho ntabwo wamurwanya ngo umushobore, uzarwanya abandi, ntuzarwanye umunyamasengesho. Umuntu afite amasengesho uzamwitondere, umuntu afite amasengesho uzamwubahe. Ashobora kuba akengeretse uno munsi, ariko ejo akazaba ari
nyakubahwa, umuntu afite amasengesho ntuzamwigereranye. Oya, kubera amafaranga ufise ntuze wikeranye umunyamasengesho. Umunyamasengesho ibyiwe bishobora kugaragara nk'ibisinziriye, ariko mu kanya gatoya bikahaguruka mu muvuduko munini cyane. Umunyamasengesho ashobora kuba asuzuguritse uno munsi, ariko ejo akazaba ari nyakubahwa. Uwitwa Namani, haleluya, uwitwa Hamani, reka mvuge Hamani kwanza. Uwitwa Hamani yari umunyecubahiro, ariko asuzugura umugabo witwa Morodekayi kubera yabona umenga murusha icubahiro. Morodekayi we yari umusenzi, we yubahaga Imana kandi akaba umusenzi. Umunyamasengesho numwiteza mu rugamba menya ngo ntuzamutsinda. Umunyamasengesho nubwo wahagurukana n'igisirikare cy'isi yose, uya ngo wataka umunyamasengesho, menya ngo ico gisirikare cyawe kizorangira kiguye hasi. Oh masuprate, ndanezerewe cyane. Birambwira ngo baza gufata umugabo yitwa Eliya, bamusanga ku musozi. Ingabo zirenga 50 zifise n'umugenerali ziravuga ngo umukozi w'Imana manuka hepfo. Arababwira ngo nimba n'umuntu w'Imana nkuko mubivuze, umuriro nuve mu ijuru baturire. Ngo umuriro uva mu ijuru urabaturira bose barapfa. Ngo umwami yohereza abandi nabo nyene ngo umuriro ubigeza kwa kundi. Uwundi yohereje ahageze abona imirambo y'abandi, acarafuka amasaba imbabazi. Aravuga ati mukozi w'Imana ntabwo uri umuntu twofata uko nyene. Ngarangije aca asaba imbabazi. Umunyamasengesho si umuntu wopfa gufata uko bishakiye. Nshuti yanjye uri kuranyumva, sinzi pete ufise haba mu gisirikare no mu gipolisi, sinzi icubahiro ufise, ariko ntuze wigereze ku muntu w'umunyamasengesho. Wera umuntu w'umunyamasengesho asenga mu kuri ndetse no mu mpemu, ijuru riba riri mu ruhande rwiwe. Abamarayika n'Imana n'Umwuka Wera na Yesu Kristo baba bari mu ruhande rwiwe. Kumugwanya bisa no kwigwanya. Wamanike igiti Morodekayi kubera Morodekayi yari umusenzi, niwe yaciye akimanikwaho. Imana ihabwa icubahiro. Umunyamasengesho ashobora kuba adafite ijambo uno munsi, ariko ejo akazagira ijambo. Ashobora kuba atemewe uno munsi, ariko ejo akazemerwa. Amasengesho yagiye ahindura ubuzima bw'abantu bamwe n'ubw'abandi. Ndumva nosenga kubera gusenga birarema. Sinzi indwara ufise, sinzi ikibazo ufite, ariko hejuru ibintu byose hariho imbaraga z'Imana. Amasengesho yashobora gukiza iyo ndwara yawe. Amasengesho yashobora kurema. Amasengesho utavyaraga, amasengesho yabasha kuguha uruvyaro. Witwaga Ana ntabwo yavyaraga, haleluya, yari yarasuzuguwe, ariko Ana amenya ibanga ryo gusenga. Asenga Imana imuha Samweli, aca baramenyekana gusumba n'abana ba Penina. Nusenga Imana izaguha kumenyekana. Nusenga Imana izaguha kwemerwa. Nusenga Imana bijya bintu byananiranye bizahinduka ibintu bikunda. Nusenga Imana bijya bintu bikomeye bizahinduka ibyoroshe. Ukwiriye gusenga buri mwanya wose. Gusenga no kuyagana Imana. Gusenga birarema ibintu bitariho bikabaho. Gusenga birahindura. Gusenga biduhuza n'Imana, kandi gusenga nibwo buzima bw'umukristo. Ukwiriye gusenga kubera ufise ikibazo, oya, ahubwo urakwiriye gusenga. Birambwira mu gitabo cya Yakobo ngo ubabaye nusenge, kubera Bibiliya bizi neza ko biciye mu gusenga umubabaro wawe wahinduka umunezero. Bikavuga ngo nawe unezerewe ngo nusenge. Kubera iki? Wowe uri mu nyishu, senga kugira ngo bashe kuzigama izo nyishu zawe. Kubera nimba uri mu kibazo, senga kugira ngo bashe kuva muri ico kibazo. Imana iguhezagire cyane. Numva nasenga, sinzi ikibazo ufise, sinzi umutwaro ufise, ariko amasengesho arafise ubushobozi bwo kurema, bwo guhindura ndetse no kubohora. Data mu izina rya Yesu ndasenge umwene data, sinzi ikibazo afite amaranye igihe. Bishoboka ko ari indwara, bishoboka ko ari ubukene, bishoboka ko ari ubugumba. Sinzi ahantu afungiwe, muri gereza y'ubukene, muri gereza y'ibibazo, y'ibyago, y'ubushomeri, ariko ndasenga kubw'imbaraga z'amasengesho iyi gereza nayivemo, iyi gereza y'ubukene nayisohokemo. Imbaraga z'Imana zikiza abagwaye, zibohora ababoshwe mu izina rya Yesu. Aho yari yarugaraniwe naveyo mu izina ry'Umwami Yesu. Urakoze Mwami kumutabara kandi umurengeye. Cyubahiro ni cyawe ibihe byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Imana ikumugisha. Wifuza kubandanya gusengerwa umutwaro uwo ari wo wose,
cyangwa ku ndwara izo arizo zose, Imana iracyakora. Data wo mu ijuru aracyakiza indwara, Data wo mu ijuru aracyishura imitwaro. Irambwira ngo uko yari ari kera na n'uyu munsi niko ari. Wifuza gushyigikira igikorwa cy'Imana, WhatsApp yacu ni +257 65 986 540. Kino kiganiro mugishikirizwa na Apotre Ndwakristo Glory Shine. Usangiza abandi, ugire like na commentaire, ugire s'abone. Warahizagiwe cyane, uri umugisha w'amahanga.